muri kino gihe twabonye yuko abarundi barondera impapuro z'inzira bazirondera ari benshi ku buryo budasanzwe, ari naco gituma rero twagumye twiyumvira uburyo bwiza bwotuma abo bene igihugu canke abo bose barondera ibyo basaba ngaha twobibatunganiriza bitworoheye. Nico gituma rero twaciye turondera ubwo buhinga bwa none kugira ngo abo basaba impapuro z'inzira, amapasiporo n'ibindi, kugira ngo babikore kuri ubwo buhinga bwa none. Ujya murongo twabahaye hariho igice ca mbere ashikirako n'ahantu hariho amakuru yose ashobora kuraba. Muri ayo makuru hariho izo mpapuro z'inzira, hariho pasiporo, hariho laissez-passer, hariho CPG, hariho n'abasaba ajya amaviza yo kuba mu gihugu. No kuvuga nko kuri pasiporo turasubiramo tukavuga yuko umuntu ateza gushiramwo ifoto yiwe, agashiramwo karangamuntu yiwe, agashiramwo attestation d'identité complète, agashiramwo na attestation de résidence. Aho ni ku muntu akuze. Aca afata izo mpapuro zose akazisikana. Amaze kuzisikana twebwe duca tubona ngaha mu mashini, kandi ubwo nyene aheje gusikana aca aronka message ya mbere mubwira iti murakoze, twabonye yuko mwasabye rendez-vous, murindire mu wundi mwanya turababwira, turabaha iyo rendez-vous. No kuvuga muri uwo mwanya rero dossier yiwe ice dushikira mu mashini ngaha. Tumaze kuraba natwe tukabona yuko iyo dossier yiwe ikwiye, duca tumuha iyo rendez-vous. Izo rendez-vous rero ziba ziri automatize. No kuvuga iki? No kuvuga tuvuze tuti uno munsi twakira abantu 50 n'akarorero. No kuvuga ujya wa mbere yatanguye nta numwe amuca imbere, bagenda bakwirikirana uko bagiye barashikana ubwo butumwa bwabo. Iyo rendez-vous rero tumaze kuyimuha aca yibona muri message yiwe, ari ishobora kuba ari email, ishobora kuba ari WhatsApp canke message isanzwe ku telefone. Ayibonye rero aca arindira uwo munsi bamuhaye, ashitse kuri iyo rendez-vous za mpapuro zose yasikana aca zizana mu ntoki, tuca azazifise, kuko turasubira tukaraba neza azifise kugira ngo ntituhave twihenda. Kuri iyo rendez-vous yiwe ashobora kwigira mu buhinga bubiri. Arashobora kuyisohora ku rupapuro. Kuri urwo rupapuro rero haba hariko akantu gatuma kerekana yuko atari rendez-vous atariyo, ico twita QR code, canke ayizana mu telefone yiwe, telefone akayizana, hanyuma agasikana bakabona niyo, baca bamureka rero agaca bandanya izo zindi procedure izo zindi agira acariha muri banke, hanyuma akamufotora, baje kumufotora aca yitahira. Hariho n'urundi rubuga abantu bacako kugira ngo bagire basabe ibyihuta, ari urgence, ari umuntu afise agiye kwa muganga, afise bijya by'amakomisiyo medicale. Izo mpapuro arazishirako naho nyene tukazibona yuko ari byo. Ari umunyeshure barashirako ivyemeza ko ari umunyeshure yihuta. Ibyo byose muraza kubona yuko biriko. Hariko mbere muraza kubona n'ahandi aha abantu bashobora kugira kuvuga akababakiye, ibyo twita plainte, akavuga ingorane yagize. Vyose rero muraza kubona yuko byuzuye twabitegekanije.